Kubaka kugira ngo bigende neza ntibisaba gushakana kw'imibiri yacu gusa, birasaba gushaka, kwihangana no kwakira uwundi. Buri gihe ntivyoroha. Kwiga ivyo bintu birashobora noneho kubaka urukundo rwiza kandi rukomeye, uruvange rw'urukundo rwihariye, amarangamutima no kubahana. Kubaka si umukino. Uyu munsi batwereka ubukwe nk'ishurwe ry'iroza ritagira amahwa. Iroza ni ryiza cane, rimota neza, ariko Imana yariremye ryikuje cane. Yaremye iroza iri kumwe n'amahwa. Amahwa ababaza kandi ashobora gukomeretsa. Kwiyumvanamwo si ryo shingiro gusa ry'urugo. Hariho ubugenzi, ukwitanaho, ukwizerana, kubahana, gufashanya, umunezero wo kubona abana bakura. Gukunda si ukurabana, ni ukuraba hamwe. Ukwezi kumwe imbere yo kubaka, umugabo aravuga umugore akumviriza. Ukwezi kumwe inyuma yo kubaka, umugore aravuga umugabo akumviriza. Imyaka 10 nyuma yo kubaka, bose baravuga ababanyi bakumviriza. Nta rugo ruba rubi, ahubwo wubakanye nibo babi. Ukubaka ni ubumwe bw'imishaha ibiri, ukubana hafi vy'akarorero biteye igomwe kw'inkota zibiri. Uko biri kose, urugo rwanse ruranezerewe kuruta amaziko meza. Akenshi baratwereka ubukwe nk'umugisha udafise ibigeragezo, aho ibintu vyose bizoba vyiza kuva ku wa mbere gushika ku wa Mungu, bikazoba vyiza kuva mu kwa mbere gushika mu kwa 12. Iryo ni ishusho ataho rihuriye n'ubukwe nyabwo. Urugo si ahantu tuzogirira uburenganzira gusa, ariko hari uruhande rw'inshingano. Urugo rwiza rushobora kwihanganira ikintu ico arico cose, urugo rubi ruratandukana. Ubugeni si ikindi uretse gushira ahabona intambara ihimbazwa, mu ngoma, mu bifungurwa, impuzu nziza, amasezerano n'indirimbo. Mu rugo iyo harimwo urukundo, akamenyero niko kagwica. Niba hari ingo nyinshi zase hamwe n'abantu bahemukiwe, nuko ari gake abagabo bazi gukunda. Umugore wese yagiye kubaka, umwansi we n'umukobwa w'imyaka 20. Kuva mu ntango ubugeni butangurana no kutumvikana. Urasaba umutima w'umugeni, abavyeyi be bakaguha ikiganza ciwe. Hari ubwoko bubiri bw'ingo, urugo rwera n'urugo rw'amabara menshi. Urwo rwa nyuma rwiturwa kubera buri umwe wese mu bubatsi abona amabara yose. Iyo urugo rumugaye, ubumaraya niyo nkoni yandaza. Urugo ruragenda neza bitewe no gukomera hamwe no gushaka kw'abubatsi. Bagwanira hamwe ku bije kugira babungabunge umuryango. Kubaka urugo n'indagano tutari dukwiye gufata minenegwe. Indagano zeranda imbere y'Imana. Kubaka n'umutego iyo ubifashe nk'ivyoroshe. Iyo ubigiyemo utabanje kuvyiyumvira ko neza. Umugabo canke umugore atavyiyumviriye ko kare, imbere yo kubaka ngo apime indagano yiyemeje, aba ari umutego yitayemo. Ku bijanye n'ingo, abantu bose barabesha. Abatwaranye ntibazigira bemera ko batishimye canke ko bahendana. Gufatana mu mugongo kwa bose nibwo bufasha bukomeza ico kigo kidasanzwe. Kubaka si tombora. Muri tombora hari abatsinda. Urugo ni nk'ubugendesha icuma mw'ibarabara, ugendera iburyo. Nivyo bitegekanijwe, ariko ntibibuza ibibera muri urwo rugendo, ndetse n'impanuka. Gikuru n'urugendo.
Iyo hakozwe ubugeni bwiza kandi burengeye uko umugabo ari, umugabo ntaco bamuvuga kuretse umugore. Kubaka no kuremera umutima wawe minyororo irenze iyo ushobora kwihanganira. Urugo rwiza ni ubucuti burangwa no gushaka, kwiyumvanamo ndetse no kudahemukiranira, gufashanya mu bigeragezo byose by'ubuzima, ariko bisaba kwitondera intambamyi zikomeye zo kwiyumvanamo. Urugo ntaho ruhuriye n'urukundo, urukundo rurahandi, ntirutahuritse, runasiga ubwenge. Iyo urukundo rwumye mu bubakanye, abana bahinduka isima hagati y'amatafari. Iyo abana bagiye, amatafari agumaho rimwe ku rindi. Iyo abana bapfuye, amatafari arasenyuka. Gusa ikintu urugo rwacu rwanyigishije ku vyerekeye urukundo ni uko ruhera. Nta muti ufatika ku kurenza urugero mu kuvugishwa mu rukundo uretse kuja kubaka. Ubugeni ata rukundo kuri jewe ni uburyo bwo gukora ubumaraya. Urukundo ni impumyi, ariko urugo rwo rurakanuza. Isano ry'ubucuti ubwo ari bwo bwose, yaba kubaka urugo canke ubugenzi busanzwe, ni ikiganiro. Dutegereza kwama buri gihe dukundana. Ni nayo mpamvu tutari dukwiye kubaka. Ntidukwiye kurambirwa kuko hama hari ibibi kuruta buri gihe. Kubaka no kuja ku rugamba. Satani ahora yibasira ingo kuko urubano rwose rwubakiye ku rugo. Ubugeni n'akaga mu gihe utazi uwo muri kumwe. Ubugeni ntibugizwe n'umunezero gusa, buragizwe n'agahinda.